Muy buenos días a mwaramutse todos los que están reunidos mwebwe mwese hoy mukoraniye sábado uyu 11 de munsi ku wa febrero gatandatu 11 z'ukwa de kabiri este año muno mwaka wa 2023, 2023 allá en mukoraniye Santiago, hariya muri Chile, Santiago Chile, en donde se encuentra nuestro ahari apreciado hermano y amigo mwedata misionero Miguel dushimira Bermúdez inshuti Marín missionnaire y su Miguel esposa Bermúdez Ruth, Marín n'umugore we en la Rusi congregación mu que ikoraniro pastorea el riyobowe reverendo Patricio na Lara, Revera Patricio Lara, y también saludamos a su ndetse esposa turatasha n'umugore wiwe Selvi, Servi y también a hamwe todos los ministros, n'abakozi b'Imana bose, colaboradores y colaboradoras abafashanya nabo abagabo que se n'abagore, encuentran allá abari de las hariya, diferentes abavuye áreas de mu Chile, micungara de los diferentes ritandukanye yo muri lugares, Shiri y ahantu también los que han hatandukanye, venido de otros ndetse países también, n'abavuye mu bindi bihugu nabo nyene que se encuentran también en esta nabo nyene bakaba bari reunión, muri y kirya los que están gikorane, conectados a través del ndetse n'abihuje natwe satélite biciye Amazonas kuri por satellite internet Amazonas canke kuri en los internet diferentes países mu también. bihugu Que bitandukanye, Dios nabo les nyene bendiga grandemente, Imana ibahezegere les cane, prospere espiritualmente ibateze y imbere mu buryo materialmente también, bw'impwemu ndetse no mu buryo bw'ibintu y bigaragara, Dios nos siga kandi abriendo el entendimiento de las Imana escrituras ibandanye kutwungura y ubwenge siga no toda esta kuduhishurira palabra ivyanditswe, encarnándose nuko iri en jambo nuestros ryose corazones ribandanye ryambara y umubiri mu mitima revelándonos yacu, este gran misterio kandi iduhishurire de la iri venida banga del Hijo rikomeye del Hombre con cane sus ryo kuza ángeles, k'umwana w'umuntu lo azananye cual n'abamarayika nos está biwe, siendo dada en este tiempo ariryo turiko en turahabwa la muri kino enseñanza gihe mu nyigisho bajo carpa, zo mw'ihema, lo cual es los 7 truenos arizo del ari ángel fuerte de imituragaro Apocalipsis ndwi ya capítulo marayika 10, w'inkomezi umuvyeyi ishuye igice c'icumi, y nos permita kandi se verlo en yotwemerera este día postrero kumubona en kuri uno medio de munsi su wa iglesia, nyuma hagati cumpliendo mw'ishengero las ryiwe, profecías ariko de la arashitsa visión ubuvugishwa de la carpa. bw'iyerekwa ry'ihema, En el nombre eterno mu izina rihoraho del Hijo de David, William, ry'umwana wa Rey de Reyes y Dawidi Señor de William, umwami Señores, w'abami lo n'uganza pedimos. baganza, niko Amén tubisavye, y amen amén. kandi amen. Estuvimos hablando, pueden Twariko sentarse por turavuga, favor los que murashobora están en pie. kwicara mwebwe Estuvimos abahagaze, hablando el día de twariko ayer turavuga ku munsi sobre el misterio w'ejo de la ku congregación de los ibanga primogénitos ry'ishengero inscritos en ry'abana el cielo, b'imfura banditswe mu ijuru, y vamos a anexar nuko reka estas twongereko pequeñas porciones ino a este mirongo estudio de ayer mike kw'izi nyigisho y lo z'ejo, colocaremos como una nuko segunda parte tuze kuzigira nk'igice ca del kabiri estudio c'inyigisho de ayer. z'ejo. En el mensaje la edad que Mu corona la butumwa iglesia del igihe Señor gisozera Jesucristo, ishengero predicado ry'umwami el Yesu 25 Kristo de bwabuze abril 45 z'ukwa del kane 2009 en muri Monterrey, 2009 muri Nuevo México, Monterrey, nos Nuevo dice Laredo, Mexique, esos turabwirwa tres ministerios, ati ubwo el bukozi de Jesús, butatu bwa de Yesu, Moisés bwa Mose y de Elías, n'ubwa Eliya coronan los ministerios busozera de los 7 ángeles ubukozi mensajeros de bw'abamarayika las 7 n'ubw'intumwa edades. b'ibihengo by'ishengero. Ese es el ministerio Ubwo ni de ubukozi corona bw'igitsibo canke para ubukozi el día busozera postrero. bwo ku munsi wa nyuma. Ahora miren aquí Rero murabe hano en el mensaje, ubutumwa, Señor, bagabo, es este el tiempo, iki nico gihe, nos dice turabwirwa en la página ku rupapuro 53 rwa 53 de este mensaje, muri buno butumwa, página 53 abajo, urupapuro rwa dice: 53 hepfo haravuga ngo pueden estar más cerca de lo que crees, birashobora kuba vyegereye kurusha uko tuvyibaza, vyaranteye no ubwoba, he hecho suficiente, sinakoze ¿dónde ibihagije, estamos? mbega El turihe, tiempo no será más. igihe Él ntikizobaho anuncia que el kundi, tiempo termina. watangaza ko ¿Qué igihe sucede? kirangiye, ¿Qué bigenda gute, sucede? bigenda Ahora, gute. hermanos, Rero ¿podría bene ser eso data, así? ibi vyashobora Piense kuba seriamente. nk'uku, muvyiyumvire Si lo es, neza, entonces, namba ariko biri a la rero, pirámide piramide le es juntada yoba la piedra yegeranirijwemwo angular por ibuye medio rikomeza de los ifuruka 7 truenos. biciye mu mituragaro ndwi. Y ahí donde dice y Aho juntada havuga la ngo piedra angular, dice yegeranirizwamwo ibuye coronada rikomeza por, ifuruka, candika ngo isozerwa canke y yambikwa escribe igitsibona, abajo a la hepfo naho pirámide, yandika ngo a la piramide, pirámide le es piramide juntada la piedra angular yegeranirizwamwo por ibuye medio rikomeza ifuruka de los 7 biciye truenos. mu mituragaro ndwi. Y ahí mismo Aho nyene vuelve y escribe la aca pirámide es yongera kwandika coronada ngo piramide por los 7 isozerwa truenos. n'imituragaro ndwi. Sigue diciendo, Abandanya kuvuga
el hermano William, Mwendata es William. que el que opera los ministerios es el Espíritu ni Santo. uko ukora ubukozi ari mpwemu yera uwakoze ubukozi mu bavugishwa mu isezerano rya kera ndetse no mu ntumwa hamwe n'abamarayika ntumwa, kandi we arashobora gukora buri bukozi bwose, kuko aho mpwemu yera ari haba hari ubukozi bwose bukorwa. Muri iki gihe cya nyuma naho yarasezeranye gukora ubukozi bwa Yesu, ubwa Eliya hamwe n'ubwa Mose. Rero murabe hano donde nos dice en el libro de citas, aho tubwirwa mu gitabo c'imirongo en la página ku rupapuro 122, rw'ijana el párrafo agace ka 10:88 haravuga ngo es el mismo Mesías ni ahora, wa wundi nyene Mesiya como fue uyu entonces, munsi nk'uko yamye, únicamente gusa sin el cuerpo corporal aquí adafise en la umubiri w'inyama ngaha ku tierra. isi. Escribe el Mesías hoy. Yandika ngo Mesiya uyu munsi Él mandó su espíritu we yarungitse otra vez mpwemu para wiwe usar ubundi tu busha cuerpo kugira ngo y akoreshe el mío. umubiri wawe n'uwanje. Tú no podrás hacer esto. wewe ibyo Nosotros ntiwoshobora sabemos por la kubikora, escritura twebwe que turazi hay biciye mu uno byanditswe en una yuko generación. hari umwe muri buri Miren rungano. ustedes, Mwitegereze pero tú namwe, puedes creerlo ariko wewe y urashobora puedes kubyizera desempeñar otras ugashobora cosas. kwikorera ibindi Él escribe bintu. también allí, Yandika "Tú, kandi ngaho hay ngo uno hariho en una umwe generación". muri buri rungano. Vean cómo él allí nos dice murabe ingene we ngaha que no tubwira es yuko Jesús en su cuerpo atari glorificado, Yesu mu mubiri uhawe ubwiza, el que está aquí en medio de la ubu uri iglesia del Señor ngaha Jesucristo hagati mu después ishengero del día ry'umwami de Yesu Pentecostés Kristo hacia nyuma acá, y'uko umunsi wa Pentekote sino kugeza que ubu, está ahubwo lo que está es ahubwo su espíritu. ubuhari ni mpwemu wiwe. O sea, no kuvuga ngo dice allí, aho havuga ngo es ni su espíritu mpwemu wiwe otra vez. iyindi ncuro. no Y allí kuvuga escribe, aho hay yanditse uno ngo en una hariho generación. umwe muri buri Y runganwe, para la última generación, kandi mu runganwe rwa nyuma, la del día postrero, ubwo ku munsi wa nyuma, en esa generación muri urwo tendrá runganwe a uno. azoba afise Y umwe, por medio de él kandi biciye muri we estará cumpliendo azoba todo ariko arashitsa lo que ibintu fue byose visto y mostrado vyabonetse vyerekanwa mu gushitswa de la visión de la carpa, kw'igerekwa gihema, cumpliendo las profecías, hashitswa ubuvugishwa bw'igerekwa gihema, la venida del Hijo del mu Hombre con sus kuza ángeles, k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, nuko trayendo aheze azanire ishengero mugeni ukwizera ko kunyakugwa. sigue diciendo, abandanya kuvuga y ahora ati rero un poquito antes, duhere imbere porque gato, dice, kuko vamos a yaravuze ngo repetir otra vez esto, reka dice, y él puede duhasubiremo operar hano. cualquier ministerio, Yaravuze ngo ashobora porque gukora donde ubukozi esté el bwose Espíritu Santo, kuko aho mpwemu yera ari, porque donde el Espíritu Santo esté, kuko aho mpwemu yera ari están todos los ministerios haba que hari operan. n'ubukozi bwose bukorwa. Muri iki gihe cya nyuma naho yarasezeranye gukora ubukozi bwa Yesu, bwa Eliya y de Moisés, n'ubwa Mose, porque será el Espíritu kuko Santo azoba ari mpwemu yera, obrando en medio de esa iglesia, niwe azoba ariko arakorera mu ishengero ryiwe. Mu yandi majambo, azoshobora gukora ubukozi ashatse gukora ubwo aribwo bwose hagati mu ishengero ryiwe. Ariko harasezeranijwe mu byanditswe byera yuko mu gushitswa kw'iyerekwa gihema, ahazoba hari ugushitswa kw'iyerekwa gihema, aho niho hazoba hariho ubukozi buriko burakorera hagati mu ishengero. Rero igihe gisozera ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni igihe c'ibiriko bizifuruka. Ico gituma Revera William Branham yavuze ati igihe kije, igihe gisozera, kandi yatubwira kuri iki gihe gisozera nk'igihe c'ibiriko bizifuruka. Mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 37 ku gace k'amajana 311 haravuga, ahora fíjense entonces rero la venida del Señor Jesús
mwihweze neza ukuza k'umwami Yesu kuri hafi kuregereje kugeza ubwo mpwemu yo ngaha hepfo yoba ari ugutsindanishirizwa gusa ukwezwa n'umubatizo wa mpwemu yera. ubu rero n'igihe c'ukuza kw'ibuye rikomeza imfuruka. ishengero ritegerezwa kuba ritunganye neza nka Kristo kugeza ubwo Kristo n'ishengero bashobora kunga ubumwe, bagashobora kunga ubumwe muri mpwemu umwe. yandika ngo igihe c'ibuye rikomeza imfuruka, ukuza k'umwami. aho mu gice co hejuru bandanya kuvuga ngo kandi bisangwa mpwemu wa Kristo aba muri mwebwe, atuma mubaho ubuzima nk'ubwa Kristo, mukigenza nka Kristo, mugakora ibikorwa nk'ibya Kristo. unyizera ibikorwa nkora nawe nyene azobikora. Yesu yavuze ivyo murabe. rero reka turafise ubukozi bushitse ari neza neza bumeze nk'ubuzima bwa Kristo. mbega niki cerekana ubukozi? ni ukuza k'umwami. murabe ishengero ryo kwa Luteri mu gutsindanishirizwa ririko riraza rivuye mu bakatolika, muryitegereze ririko riragendagenda. hanyuma murabe Wesley yegera imbere gato akagera ku kwezwa, akinjira imbere mu vyanditswe. murabe mu ba Wesley. hanyuma icakurikiye caciye kiza cari igihe ca Panekoti, kandi igihe ca Panekoti ni hamwe no kugarurwa kw'ingabire zo mu buryo bw'impwemu. rero murabe igihe kijubu hariya hejuru mw'ibuye rikomeza imfuruka, acapura ibuye rikomeza imfuruka n'akarongo kerekeza muri ryo. yandika ngo ibuye rikomeza imfuruka. mwabonye ibyo nshaka kuvuga? ukuza k'umwami, ibigaragajwe. Imana mu byaremwe byose yiteze ko ishengero rihagarara mu mwanya waryo. bandanya kuvuga ni data William hano aravuga ngo kandi kugira ngo habeho igihe c'ibuye rikomeza imfuruka, hateruza kuza ibuye rikomeza imfuruka, rya buye Daniyeli yabona risituwe ku musozi, ridasituwe n'amaboko y'umuntu, rigasiturwa ku musozi w'Imana, ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. kuko ntabwo twegereye umusozi Sinayi ushobora gukorwako, ahubwo twegereye umusozi w'Imana, umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu yo mw'ijuru. aravuga ngo umusozi wa Siyoni. Abaheburayo 12:22-23. ntabwo twegereye umusozi ushobora gukorwako, ahubwo ntabwo twegereye umusozi wa Sinayi, nabwo twagiye hariya kandi biragoye cyane kudugayo. aho n'igihe twaje hariya ku musozi Sinayi, igihe twari turi hariya tukawudugako, ariko twegereye umusozi wa Siyoni, Yerusalemu yo mw'ijuru. no kuvuga ngo ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ikoraniro ry'amamiliyaridi y'abamarayika, ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru. no kuvuga ngo abana b'imfura, abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. rero turi ngaho twarabonye ingene ryagira kuva mu gice mu kindi kugeza rishitse mu gice cyo hejuru c'uwo musozi, nk'uko na Yakobo nawe nyene yabonye mu nzozi z'ingazi, aho abamarayika bamanuka bakaduga kuri iyo ngazi. mu gice cyo hejuru hari Imana, kandi yaraganirije Yakobo. murabona ubutumwa bw'ubwoko bw'Abaheburayo bwapfuye hehe? ntabwo bwazanwe n'umumarayika n'umwe yamanukiye kuri irya ngazi mu gihe na kimwe c'ishengero. bwapfuye mu gice cyo hejuru c'ingazi, ni mu gice cyo hejuru cyo ku musozi w'Imana, ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, niho hazozanana ubutumwa bw'ubwoko bw'Abaheburayo. nico gituma bagerageje guhindukiriza ubwoko bw'Abaheburayo kuri Kristo mu bihe byaheze, ariko ntibabishoboye. ndetse na Revera William Branham yashatse kuja mu bwoko bw'Abaheburayo, arabibuzwa. hari ahandi hantu ngaha hatubwira yuko ari byo. nuko rero piramide isozerejwe n'imituragaro-ndwi, kandi imituragaro-ndwi aho Mwedata Branham yavuze, abana yavuga Mwedata William, kandi imituragaro-ndwi ituragara igihe marayika w'inkomezi Kristo mpwemu yera mu vyeshuka igice c'icumi, igihe amanuka afise agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe, agasemerera nk'uko intare yivuga. ntabakiri nk'umwagazi w'intama, ahubwo aba ari nk'intare. ntabwo aba ari umuherezi mukuru, ahubwo
aba ari umwami n'umucamanza. ni ukuvuga ngo igihe aba ariko arasemerera nk'uko intare yivuga mu byeshuri hano igice cy'icumi ari hamanuka afise agatabo hanyuma yo kugafata, aho ntaba ari umwagazi w'intama, aba ari intare yo mu muryango wa Yuda. mu yandi majambo, nta mbabazi ziba zikiri ngaho ku ntebe hariya mu ijuru. Abananya kuvuga ngo rero turashobora kubona yuko igihe cy'igitsibo ko ari igihe cy'ibiruko by'imfuruka, aho Kristo azoba ariko arambika igitsibo ishengero ryiwe muri ico gihe, kandi azokwambika igitsibo buri muntu wese mu guhindurwa ko bari bazima, abapfuye bizera Kristo nabo mu muzuko bari mu mibiri ihawe ubwiza. ni mpwemu yera mu ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka yambika igitsibo ishengero ryiwe. murabe runo rupapuro rwa 92 mu gitabo cy'imirongo ku iherezo haravuga ngo agace k'amajana 7. rero ibuye rikomeze imfuruka riza kwambika igitsibo ishengero. reka dukubitiyeho gato ku rupapuro rwa 92 mu gitabo cy'imirongo niho yasomye, haravuga ngo kugira ngo turabe ibyo yahanditse. reka dusome uwo murongo yasomye igice cyo hepfo gusa, reka tuwusome wose. haravuga ngo ego nivyo. nuko rero piramide ibisozerewe n'imituragaro ndwi. ibi nibyo twasomye tugitangura hariya. mwibuke ubutumwa bwa piramide ni igitsibo. acacapura akarongo kerekeza mu ibiriko by'imfuruka, yandika ngo imituragaro yambika igitsibo canke isozera piramide. mbega niki yakoze? mpwemu yera yambitse igitsibo umuntu wese, amushyirako ikimenyetso igihe yongera ku kwizera kwacu ingeso nziza, ubwenge, ukwirinda. tubandanye twongera kugeza turose ibintu ndwi, kandi ikintu c'indwi cari urukundo ariko Mana. uko niko igira umuntu. iramwambika igitsibo ikamushyirako mpwemu yera. nuko bimeze. we arafise ibihendwi by'ishengero, kandi arafise amabanga ndwi yamye agenda aravuga, kandi yaragwanye kugira ngo abigarukane. ubu rero ibuye rikomeze imfuruka riza kwambika igitsibo ishengero. ivyo bishatse kuvuga imituragaro ga bene data ni nk'ikibazo. kandi ubu n'umurongo w'ubutumwa bwitwa ngo bagabo. iki nico gihe aho twasomye ca gice hariya ku rupapuro rwa 53 muri ico gitabo bagabo. iki nico gihe. ariko ubu n'ubundi murongo bwo mu kindi gice c'ubu butumwa bwitwa ngo bagabo. iki nico gihe aho tubwirwa kandi ngaho ko ari imituragaro, no kuvuga ngo imituragaro ndwi ko ariyo yambika igitsibo canke isozera piramide. imituragaro ndwi yambika igitsibo piramide igashirako ikimenyetso ishengero. hepfo acandika kandi ngo idomako ikimenyetso ishengero. abananya kuvuga ngo ni data William kandi nambije gusozera ishengero. nuko rero murabe, nyuma y'igihe c'indwi haca haza igitsibo c'ishengero, arico gihe c'ibiruko by'imfuruka, aho mpwemu yera azoba ariko arigaragariza nk'uko yabikoze mu bihe vyaheze biciye muri buri ntumwa, aho azogira intumwa kugira ngo yigaragarizemwo, nuko akore ibintu byose yategekanije gukora. hehe mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka. no kuvuga ngo azogira, aho aravuga ngo niyo hagera ico gihe, aho igihe yariko arabivuga mwe data William muri 2009. murabe yariko aravuga ngo niyo hagera ico gihe azogira intumwa nk'uko yabikoze mu bihe vyaheze biciye muri buri ntumwa. aho azuba afise intumwa kugira ngo yigaragarizemwo, akora ibintu byose yategekanije kuzokora. hariya mu gihe cyo kuza hamwe n'iminsi ya Yesu ngaha ku isi mu mubiri ufatika,
hari ibuye rikomeza imfuruka, kandi irya ntambuko canke kirya gihe c'ishengero ry'abaheburayo mu vyagezwe cari igihe c'ibuye rikomeza imfuruka, kuko cari igihe c'ukuza k'umwami, ari ryo buye rikomeza imfuruka. kandi abubatsi, abarongozi b'amadini barase iki? Ibuye rikomeza imfuruka, ibuye rikomeza imfuruka. Mu yandi majambo, banse igihe cose c'ibuye rikomeza imfuruka ca kirya gihe mu kwanka Kristo hamwe no kwanka abigishwa biwe. Rero murabe ngaha mu butumwa ni ukuhe gukwegwa kuri ku musozi. Ku rupapuro rwa 46 hepfo haravuga ngo, naravuze nti ibihano biriko biragwa mu karere k'iburengerazuba. Haciye nk'iminsi ibiri nyuma y'ivyo, Nyamugigima yaciye ikubita Alaska. Mbega ujya muco niki hariya ku musozi aho izuba acacapura piramide n'akarongo kerekeza ngaho n'ibihe vy'ishengero, aho izuba rirengera mu gashamba Coronado ko muri Arizona. Mbega ico kintu kidasanzwe cabaye n'igiki hariya hejuru, kugeza ubwo abantu bariko barava iburasirazuba baje iburengerazuba, batora amabuye yari yakorotse irya nino yabo, kandi buri buye ryose ryari rifise imfuruka zitatu izari zaciwe. Izo zitatu ni imwe. Bo bari bayagumije mu biro vyabo nka twa tundi tugumye impapuro mu bihugu vyose. Mbega ico kintu kidasanzwe hariya ku musozi n'igiki? Hariya ku musozi izuba rirengerako mu gashamba Coronado, aho yandika ngo Yesu, Eliya na Mose ni ibuye rikomeza imfuruka, hamwe n'igicapo yacapuye ca piramide, aca yigabanganyamwo utubuye dukomeza imfuruka. Twaravyerekanye, ariko tuzobishira no mwizi nyigisho aho yanditse mu mfuruka yo hejuru, yanditse Yesu, hepfo ya Yesu yandika Mose na Eliya, no kuvuga Mose marayika na Eliya mu yindi furuka yo ngaha mu gice cyo hejuru. No kuvuga ni nkuko mu furuka iyi foto iriko iraraba ngaha imbere, igicapo mwisonga, aho mwisonga ryo hejuru muri piramide yo hejuru yahanditse Yesu mu gice ca kabiri, kuko yayigabuyemwo, reka turabe 1 2 3 4 5 6 7 8. Reka tuvuge tuti mu gice c'indwi, aho muri iyo mfuruka yo ngaho yanditse Mose nka piramide, kuko yayigize nka piramide yose, yayiciyemwo do piramide, imwe hejuru yindi hepfo, yindi haruguru yindi hepfo. No kuvuga ngo acapuye nkuko haca hasigara piramide yo hejuru n'iyindi yo hepfo. Rero muri kimwe muri iki gice c'indwi aho yanditse Mose muri piramide yo hagati na hagati, kuko muri iki gice c'indwi iyo umuntu acapuye nkuko imfuruka haca haboneka ibice bitatu. Muri iki gice c'indwi haca haboneka ibice bitatu vya piramide ntonto. Aca yandika Mose mu ya mbere, marayika mu yo hagati, hamwe na Eliya mu yindi furuka. Aho acamanuka hepfo nk'akarorero nko mu gice ca gatandatu, ica gatanu, ica kane hepfo, aca arakigabanganyamwo amapiramide naco nyene. Nuko acapura piramide hamwe n'intambuko 8, kandi zose sinzi ingene umuntu yobivuga, zose yari yazigize nk'inyabutatu, si urukiramende ahubwo ni inyabutatu. Hanyuma mu gice c'isonga ryo hepfo, aho mu mfuruka imwe handitse Mose, mu yindi furuka Eliya. Naye nababwiye yuko mu mfuruka yo hejuru naho yaciye yahandika ngo Yesu. Murabe ingene ngaho hari udusonga dutatu, no kuvuga ibanga, ubukozi bwigwije gatatu bwa Yesu, aribwo tububona bwerekaniwe ku musozi wo guhindurirwako
aho hari yesu na mose na eliya muri buri ruhande, kandi aho yariko aratwereka urutonde rwo kuza kwiwe. rero bananye kuvuga ngaha bavuze nabi, mu yandi majambo batakaza umugisha wo kuza kwa mbere kwa Kristo, ariko byose byabaye byiza, byaterezwa kuba uko nyene, kuko Imana yari yarabibonye kandi yari yarabiginye ko bizoba uko nyene, kugira ngo ubwami Mesiya azogira ntibuze bube ubwami bw'abanyabyaha, ntibuze bube ubwami bw'abanyamahanga, bwa bundi Sekibi yamugabira hariya muri Matayo igice ca 4 ndetse no muri Luka igice ca 4. rero murabe ibyabaye mu gihe cyo kuza kwa mbere ku mwami. Ngaha turabwirwa na mwedata William yuko banse, avuze ngo mu yandi majambo banse igihe cyose cyubuye kubize furuka ca kijya gihe mu kwanka Kristo hamwe no kwanka abigishwa biwe. Bavuze nabi, mu yandi majambo batakaje umugisha w'abana b'imfura, batakaje umugisha ukuza kwa mbere kwa Kristo, ariko byose byabaye byiza, byaterezwa kuba uko nyene, kuko Imana yari yabibonye kandi yari yarabigenye ko bizoba uko nyene, kugira ngo ubwami Mesiya azogira ntibuzobe ubwami bw'abanyabyaha. Rero murabona yuko ukuza kwa kabiri k'umwami ivyo vyabaye hariya mu bwoko bw'Aheburayo no mu bwoko bw'abanyamahanga, naho nyene bizoba uko nyene. No kuvuga yuko abanyamahanga, umugwi gusa w'abatoranijwe nibo bazomwakira, kandi hazoba kandi n'ihigwe ku nkumi z'ibijuju. Ariko mwiyumvire nk'uko hagati mu bwoko bw'Aheburayo abigishwa biwe gusa aribo bamwakiriye, hanyuma ku munsi wa Pantekoti abantu 120, ndetse no hanyuma imbere gato, kuko aho harinjiye nyuma y'ubutumwa Petero yavuze ngaho harinjiriye abantu 3,000, hanyuma n'ikindi gitigiri cy'abandi bantu. No kuvuga yuko hatanguye ico gikorwa ca mpwemu yera biciye mu ntumwa. Ariko murabe ingene mu kuza kwa mbere k'umwami ntibashobora kumwakira, kuko aho bwari guca buba ubwami bw'abanyabyaha nk'uko tubibwirwa na mwedata William, kandi uko niko biri no mu kuza kwe kwa kabiri. No kuvuga ko murabe hariho ubutumwa butubwira bwavuzwe 12 z'ukwa 4 mu 1978. twari twarabusomyemwo imirongo imwe muri ubu butumwa bwitwa ngo urutonde rwo kunyakugwa. Ariko murabe umurongo umwe hano haravuga ngo nuko rero ntibari bafise, ntabwo bari bafise ivyiyumviro vyiza kuri Yesu mu micungararo yose y'ubuzima. Ivyiyumviro bari bafise kuri Yesu byari ivyiyumviro bibi. Nk'umukozi w'Imana bari bafise ivyiyumviro bibi kuri we, nk'umuvugishwa ivyiyumviro bibi kuri we, nk'umwigisha ivyiyumviro bibi kuri we, nubwo batashobora kubikora imbona nkubone, ariko bari bafise ivyiyumviro bibi bamuvugako mu buryo bw'umutungo. Bari bafise ivyiyumviro bibi kuri we. Mwimvira namwe igihe yakenera amahera byabaye ngombwa ko avuga ati genda utere rigera kugira ngo hagire ikintu ronka ngaho, ati ari mu kanwa k'ifi. Mu kibano naho nyene ntibamwiyumvira neza. Mwiyumvire mu kibano, mbega n'igihe cyiyumviro ciza bari gushobora kumugira ko nk'umukozi w'Imana, ni ikihe cyiyumviro bari gushobora kumugira ko ciza mu gihe yababwira imbona nkubone abarongozi b'ico gihe ati urunganwe rw'inzoka. Ivyiyumviro vya buri muntu wese yize nuko umukozi w'Imana ashaka kwigisha no kuzana ukuri ubutumwa buvuye ku Mana, nuko ategerezwa kwigarurira abantu, akabafata neza kandi akabaganiriza neza, akabinginga kugira ngo yigarurire abantu, ntabashwanire, kuko abashwaniye
nuko no lo rero van a escuchar. ntabwo bamwumviriza. Así que cualquier nuko rero persona buri muntu wese que aplicara eso uwe a Jesús, yesu yari gushira tenía kwiyivya que akabwira decir ivyo que no yari tiene gutegereza respeto, kuvuga yuko que era un atubaha, indisciplinado, ko ari umuntu que atandera era afise, un irrespetuoso, ko ari umuntu que era un malcriado. atubaha, que era un ko ari rebelde. umuntu yarezwe nabi, Así que miren umugarariji. todas las cosas nuko rero malas murabe que ibintu byose podían bibi hablar de él. bashobora Ahora kumuvugako. de Caifás y rero Anás, kayifa we na el anasi sumo pontífice, hamwe n'umuherezi mukuru bobo sí podían hablar bien. bobo Así bashobora kubavuga neza. Es en este murabe ni nako kandi biri no muri kino gihe, pero Dios ariko Imana es el que habla de nosotros. niyo Y ituvuganira lo que twebwe, Dios dice de usted kandi y ico de Imana mí yakuvuzeko es n'ico yamvuzeko lo que vale. ico nico gifise No lo que agaciro, fulano o si ico sultano diga naka na de usted. naka bovuga kuri Es wewe, lo que Dios nico dice Imana de nosotros. ivuga Eso kuri es lo que tiene twebwe, valor. ico nico gifise Y si agaciro. Dios dijo kandi nambe Imana de yaravuze kuri pared Kayifa blanqueada, ati impome eso fue zikuyengeje lo que kuyingwa, dijo Jesús, ¿verdad? ivyo nivyo Yesu yavuze, nivyo. Entonces, nuko rero le dieron una galleta a baciye Jesús. bamukubita O sea, ikofe una Yesu, bofetada. ni ukuvuga ngo bamukubise Por decir ikofe eso. kubwo Me kuvuga parece ivyo. que fue allí womengo umengo ni en el hariya juicio. igihe yari ari mu rubanza. O sea, vean ni cómo ukuvuga Jesús murabe ingene Yesu se las, como decimos acá, se las nk'uko cantaba en la tubivuga cara. ngaha yabibaririmbira mu maso, kandi Paredes blanqueadas. yarababwira ati mwampome mukuyengeje Todas las kuyingwa, cosas que eran ellos, hamwe n'ibintu que eran byose hijos bari ko bari de abana Belzebú, ba que eran hijos del Belezebuli, maligno. ko bari abana ba O Sekibi. sea, todo eso ni ukuvuga ivyo byose también le decía a él en la cara. ibyo byose yabibabwira Porque imbona nkubone, vean que kuko murabona También yuko recibía de ellos nawe nyene muchas cosas en las baramubwira cuales ibintu byinshi, a cada uno de ibintu byinshi umwe wese muri twebwe byo tubabaza, porque le hablaron kuko también que por el dedo de Belzebú baramubwiye era que echaban yuko fuera demonios. yasenda abadayimoni akoresheje ububasha bwa Belezebuli ndetse n'ibindi bintu byose bariko Y bararogota más kuri bien era Yesu, por el dedo de Dios ahubwo que era bwari así ububasha estas bw'Imana nibwo bwatuma akora Pero ellos bijya bintu, ariko bo más bien eran ellos ahubwo bari bo que eran hijos. nibo bari de abana ba Belezebuli. Ahora rero vean cómo mwumva ingene we no titubeó ntabwo yahagaze, ntabwo yahagaritse kuvuga, a ellos en la cara, como tampoco kubabwira Juan ibintu imbona el nkubone, Bautista. ndetse kandi na Yohana umubatizi. Miren en la página murabe ku rupapuro rwa 94 10:94 del libro de mu gitabo párrafo 1094 del agace ka libro de citas, 10:94 mu gitabo que c'imirongo, es la página ni ku rupapuro rw'ijana 122 122 n'ijana 123. ahí abajito dice, hepfo haravuga, esto lo hemos leído ya en ibi otras twari ocasiones, twarabisomye cuando ikindi gihe, igihe we el hermano Branham Data decía Branham al principio yavuga cuando él dice mu ntanga igihe yavuga ko él le decían, pero we yarababwira ati ariko usted me quiere decir a mí mwe mushaka que kumbwira Dios hace eso ko a Imana ikora propósito? ivyo kubw'impamvu? Seguramente que sí. Neza Él cane lo hace gose así. iyo Él dijo ibikora cuando uko. tenía miles Yaravuze alrededor de igihe él, yari ifise ibihumbi n'ibihumbi ahí bikikuje aho recitaba yabasomera canke yariko arababwira ku bintu runaka, nka vya bindi ngo utarya umubiri wanje ntanwa amaraso yanje no tiene vida permaneciente en ntagira sí. O sea, ubuzima buguma muri we. ni le ukuvuga hablaba ciertas cosas yababwira ibintu runaka para que se fueran kugira ngo bagende los que se tenían que ir. abategerezwa Y ahí kugenda. le dicen, aho rero niho dice que el hermano Branham, pero esto es muri Data hecho a Branham yavuze ngo propósito. ariko ivyo Tiene que ser así. vyakorwa kubw'impamvu bitegerezwa kuba uko nyene. Ahora miren que rero solamente un grupo supo, urabona yuko umugwi umwe gusa ari wo dentro de ese grupo wamenye, solamente muri 11, uwo mugwi wose porque miren, 11 gusa nibo babimenye, kuko mwitegereze abajo de ese mismo párrafo dice, hepfo muri kano gace nyene haravuga ngo ¿qué podían hacer? mbega niki bari gushobora Irse gukora? Bari guca bagenda
duhere mbere gato haravuga ngo n'igihe rero Petero yavuga ca kintu gikomeye cyane ati mwami tuje kwande, murabona kuko twebwe turahagijwe yuko ari wewe wenyene ufise amajambo y'ubugingo y'ino saha. Yandika ngo ejo n'uyu munsi, murabona bo ntibashobora kubisigura, we ntushobora gusigura ukwizera. Ni ikintu we wizera kandi ukaba ushikamye kugeza ubwo atanu n'umwe ashobora kugutwara ikibanza. Rero bo bari bazi yuko yari yuzuye iryo jambo ryanditswe kandi ryasezeranijwe ryo muri ico gihe ca Mesiya. Niki bari gushobora gukora? Bari guca basubira inyuma baje mwa ya mashengero y'akazuyazi yiyoberanya aho bari bavuye tuje kwande, murabona turazi neza yuko ari we wenyene ufise amajambo y'ubugingo, murabona bo ntibashobora kubisigura ariko baravyizera. Murabona Yesu yavuze ivyo nawe kugira ngo agabanye igitigiri c'abamukurikira, murabona kugira ngo ashobore kwegeranya umugwi mu banyamahanga bose 11 gusa nibo batahuye vy'ukuri uwo yarariwe. Bo bari bazi ko yari Imana, acandika ngo muvugishwa umubiri w'inyama. Kandi aho hariho ivyanditswe vyinshi kandi mwe muteruza ko mubifise kuko uno murongo twarawusomye. Bo bari bazi ko ari Imana. Icigwa canje mwa kano gatondo no kugira ngo mpishure iyo Mana. Imana buri gihe yamye yihisha inyuma y'igitwikirizo muri buri gihe. Murabona ngaho ko yavuze yanditse ngo muri buri runganwe irafise umwe, no kuvuga ngo umubiri w'inyama. Aravuga ngo mu bihe byose ariko yagumye ari ya Mana nyene, murabona ariko irihisha isi ikihishurira abatoranijwe nka wa munsi yihishurira intumwa. Aho rero niho yanditse ngo Imana buri gihe yamye yihisha inyuma y'igitwikirizo canke inyuma y'umubiri. Mu butumwa ihanga rinezerezwa nuko amazina yabo yanditswe mu ijuru bwavuzwe 45 z'ukwicenda muri 2016 muri Asunción Paraguay. Yaravuze ngo n'ingirakamaro kuzirikana ko amazina yacu yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ni igipande kirimwo abatonejwe n'Imana abari kuzoza ku isi mu miripfa kugira ngo bahuzwe na Kristo nuko basubizwe mu bugingo budashira. Ico gituma Kristo yaje ku isi arapfa apfira abatonejwe n'Imana, kandi harinjira n'abandi bantu mwiyobokamana ry'abakristo banditswe mu kindi gipande, nuko bakazobaho ibihe bidashira mu bwami bw'Imana mu gihe amazina yabo atazoba yapfuswe muri ico gipande c'igitabo c'ubugingo. Mu butumwa ukugaragara gutanu ntabanduka kw'ishengero ry'ukuri ry'Imana nzima ku rupapuro rwa 41 turabwirwa mbega iciyumviro ciza ndiko ndiyumvira ku bijanye n'inyoni nini iriko amaraso. Bavuga yuko izina ryayo ryanditswe ku mpapuro z'ijambo ryera ry'Imana. Izindi nyoni zose zari zikoraniye iruhande yayo. Yoyo yari yasuzuguwe n'izo zose. Mbega iyo nyoni iriko amaraso ni iyihe? Yari iyihe? Je ndatandukanye n'umuntu wese avuga yuko atari byo bidashoboka. Mbega iyo nyoni iriko amaraso muri Bibiliya ni iyihe? Ntiyari Isirayeli nk'uko navuze ngo yariyo, ahubwo ryari ishengero rya Yesu Kristo ku bw'ishikanwa ry'icaha. Mbega niki bakora? Bo bafata inuma bakayica umutwe, nuko bagaca bareka amaraso agaseseka kuri mugenzi wayo nzima, iyo bakayireka ikidegembya. Mugenzi wayo ija kwayo maraso y'iyo yaba yatanzwe igaciguruka ku isi igenda irajojotereza amaraso hasi mu gihe iriko irakubita amababa. Murabe ngaho aravuga ngo kandi amaraso yagenda arajojotera hasi asomera ati uweru weru weru mwami, uweru weru weru mwami. Yashushanya Kristo. Iyo nyoni nini iriko amaraso ni ishengero ariryo ryashizweko amaraso ya mugenzi waryo yapfuye umucunguzi Yesu Kristo. Ririko rero rirazunguruka ku isi uyu munsi rikubita amababa risemera riti uweru weru weru mwami. Amen. Ndanezerewe cyane ko ndamuzi, ndahimbawe ku izina ryanje riri mu gitabo ciwe. Ariko
ntiriri hariya kubw'ubuntu bwanje oya mugenzi, ntabwo ryoba hariya kubw'ubuntu bwanje canke ubuntu bwawe, ahubwo ni kubw'ubuntu n'imbabazi z'Imana imbere yo gushigwaho imfatiro z'isi yashize amazina yacu mu gitabo ciwe. Ashashapura inyenyeri ya Dawidi yandika ngo izina riri mu gitabo, ndetse kandi yandika ngo inyoni iri kw'amaraso, akarongo ishengero hejuru yajojoterejwe ko amaraso ya Yesu, no hepfo yandika ngo inyoni yatanzwe nk'ikimazi canke inyoni yatanzwe nk'ikimazi ni Yesu Kristo. Rero murabona yuko amazina yacu aho haravuga yuko yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye ku visi itarashigwaho imfatiro. Habandanya kuvuga ngo ni nko mu gihe co kurokorwa k'ubwoko bw'Abaheburayo mu kuvayo, umwagazi w'intama wa Pasika watanzwe kugira ngo hazigamwe ubuzima bw'abana b'imfura b'Imana mu bwoko bw'Abaheburayo hariya muri Egiputa. Hanyuma baciye basohoka ku wundi munsi baravayo, ariko kandi hariho n'abandi bantu bajanye batari Abayuda, nabo nyene baciye bavayo. Mwibuke ko ivyo nyene biba muri buri kuvayo harasohoka umugwi, ariko se abantu bose bavayo baba ari abatoranijwe. Murabe kuko hano haravuga ngo hanyuma ku wundi munsi baciye bavayo, ariko kandi bajanye n'abandi bantu batari Abayuda, nabo nyene bagiye muri uko kuvayo, nuko baja mu gihugu c'isezerano bari kumwe na Mose. No kuvuga ngo bajanye na Mose ari we yabarokoye, kandi bajanye n'uwo mugwi wose berekeza mu gihugu c'isezerano, ariko ivyo ntabwo vyabaho uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu c'isezerano. No kuvuga nubwo bakuwe hariya muri Egiputa mu buja, ivyo ntabwo vyabaho uburenganzira abo batari baragenwe n'Imana kugira ngo bazokwinjira mu gihugu c'isezerano. Ntabwo vyabaho uburenganzira ngo kubera ko bavuye muri Egiputa ngo bazoca binjira mu gihugu c'isezerano, kuko murabe habandanya havuga ngo uko niko biri no mwiyobokamana ry'Abakristo, aho bavuye baja mu gihugu c'isezerano batorejwe n'Imana. Nico gituma umwagazi w'intama wa Pasika, umwagazi w'intama w'Imana Kristo, yapfuye ku musaraba Kaluvariyo kugira ngo azigamire ubuzima bw'abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugabo c'umwagazi w'intama. Murabona n'abana b'imfura banditswe mu gitabo c'ubugabo c'umwagazi w'intama, nibo bari ngaho banditswe. Aravuga ngo kubwo kuzigama ubuzima bw'abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. No kuvuga ko ico kimaze ngaho ku musaraba Kaluvariyo nico kuzigamira ubuzima abo bana b'imfura. Kandi aravuga ngo umuntu wese muri uko kuvayo ntabwo ari uwo mu banditswe mu gipande c'igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Igice kimwe canditswe muri ico gipande, ikindi gice canditswe mu gipande citwa igitabo c'ubugingo, ikindi gipande c'igitabo c'ubugingo buhoraho. Nico gituma bamwe barashobora gufutwa, ariko abandi ntibashobora gufutwa mu gitabo c'ubugingo. Rero turashobora kubona no ngaha naho nyene ubutumwa igitabo kidombagije ko dushasharandwe bwavuzwe 21 z'ukwa kabiri muri 2016. Haravuga ngo igitabo c'imatanije ndwi canke kidombagije ko dushasharandwe ni igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, ahanditswe amazina y'abizera Kristo bose abari kugira ishengero ryiwe, banditsweyo uhereye ku visi itararemwa.
ndetse hariho n'igipande citwa igitabo c'ubugingo aho abantu bamwe bashobora gufutwa, ariko abo bantu ntabwo ari abo mu batorejwe n'Imana. Abatorejwe n'Imana bavutse ubwa kabiri. Abo bantu bari mu kindi gipande citwa igitabo c'ubugingo. Nico gitabo nyene ariko gifise ikindi gipande. Aho niho rero bashobora gufutwa abarogota kuri mpwemu yera, aribo bashirako sekibi ibikorwa Imana ikora mu bihe bitandukanye, cane cane muri iki gihe ca nyuma. Ni ukuvuga ngo abo muri iki gihe ca nyuma bariko baravuga yuko ari igikorwa ca sekibi, kw'ivyo uwo muntu ariko arakora ngaho ari ibikorwa vya sekibi. Murabe uko n'ukurogota kuri mpwemu yera. Ivyo twari duhejeje kubisoma. Nk'akarorero, igihe babwira Yesu ko yari Belezebuli, kandi ko ububasha bwa Belezebuli aribwo butuma asenda abadayimoni. Murabe bimwe twari ko turasoma mu kanya, namwe umurongo naho nyene harabivuga. Ni ukuvuga ngo bimwe twari ko turavuga, haravuga ngo kubw'ububasha bwa Belezebuli nibwo butuma asenda abadayimoni bariko barogota kuri Yesu, aho mpwemu yera yari yambaye umubiri. Ariko Kristo yaravuze ngo igihe mpwemu yera azoza, ari we yaje ku munsi wa Pantekoti, yaje mu ishengero ryiwe, buri muntu wese arogota kuri mpwemu yera ntazobiharigwa, haba muri kino kinjana canke mu kizoza. Ni ukuvuga ntabwo azoharigwa mu gihe ca hariya ku munsi wa Pantekoti canke mu kiringo c'ubuntu, kandi ntazobiharigwa no mu gihe na kimwe. Ni ukuvuga yuko azoba yamaze kurenga umurongo w'imbabazi n'ubuntu. Ntihazoba hariho ihigwe rero kuri uwo muntu. Kandi abafashe nabi abana b'Imana nabo nyene bazofutwa muri ico gipande. Namba bari muri ico gipande barashobora kuba bo nkumi z'ibijuju, kandi namba ari inkumi z'ibijuju, nuko rero hariho ibijuju nk'inkumi z'ibijuju izitarose amavuta, zitarose mpwemu yera, bakora amakosa. Kandi ikosa ryo kuri uru rugero, ikosa nk'iri rizotuma izina ryiwe rifutwa mu gitabo c'ubugingo. Ndetse n'abasenga ibigirwamana, buri muntu wese ahindukirira gusenga ibigirwamana, izina ryiwe ryanditswe ngaho, nawe nyene rizoca rifutwa, kiretse yihanye hakiri kare. Nimba ari mu gusenga ibigirwamana kaza ku birenge vya Kristo, nuko rero uwo araronka imbabazi nubwo aba ari uwo mu gipande c'inkumi z'ibijuju mu gitabo c'ubugingo. Aho hatwereka yuko uwatoranijwe, hatwereka ko atazosubira gusenga ibigirwamana, atazoja gusenga ibigirwamana, kuko ubuja gusenga ibigirwamana, murabe hano ico avuze nuko aba abaye, ni ukuvuga ngo ubwo nyene ababaye umuntu wo mu nkumi z'ibijuju, inkumi z'ibijuju izanditswe mu gitabo c'ubugingo, si mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero ico gihe c'uko ivyo bibe, ico caraheze. Ivyo reka arabivuga muri 2016 ko hari hakiriho igihe. Abandanya havuga ngo kandi abameze nka Yuda Isikariyote, abari banditswe mu gipande c'igitabo c'ubugingo, si mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Vyongeye kandi hazoba na ba Yuda bazohagurukira kugwanya ukuza k'umwami ku munsi wa nyuma, kandi bazonigana bagwanye ukuza k'umwami, nk'uko ivyanditswe bivuga mu Vyeshuwa igice ca 19. Abo nabo nyene bazobabwaho na bimwe vyaba kuri Yuda Isikariyote, batakaza uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira nk'uko Yuda Isikariyote yabutakaje. Rero hariho ba Yuda Isikariyote bashushanywa na Papa, umuntu w'icaha, Antikristo, igikoko. Ariko mwibuke ko vyongeye no hagati mw'ishengero hariyo ba Yuda, nk'uko bivugwa hano ni Data William uko bivuga hano, ko bazoba nabo nyene bariko bagwanya ugushitswa kukuza k'umwami.
abananya avuga ngo nuko rero turashobora kubona ko igitabo cy'ubugingo aricyo gitabo cy'imatanije ndwi ko gifise ico gipande, igipande kimwe kirimo abantu badashobora kuzimira kuko ari uruvyaro rw'Imana batorejwe n'Imana, abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, abari kuzumva ijambo guhishurirwa kw'Imana, ubutumwa bujanye n'igihe bemerewe kubamwo. Ndasubiramwo, ubutumwa bujanye n'igihe ico bari kwemererwa kubamwo, aribo bari kuza bavuye ku Mana biciye muri mpwemu wayo, biciye mu ntumwa ya buri gihe. Buri gihe nuko bimeze, buri muntu wese arashobora kuvuga ati jewe nakiriye ubutumwa bw'intumwa Nowa, ndiko nubaka ubwato. Ico gihe cararenze, kandi iyo aza kuba hariya naho nyene ntaba yarafashije Nowa, kuko ariko agerageza kubikora ngaha mu gihe kitari igihe c'ubwato bwa Nowa. C'ubwato bwa Nowa ategerezwa kuba ari mu gihe kirimwo ubutumwa buhwanye n'ico gihe, ubutumwa bwatanzwe na mpwemu yera biciye mu gikoresho azoba afise muri ico gihe vyoroshe cane. nk'uko hamwe n'ubwo butumwa Imana izomuhishurira ivyanditswe, imwungure n'ubwenge kugira ngo atahure, kandi azoshobora kumva mu mutima wiwe hamwe no mu matwi yiwe ijambo ryarindi Yesu yabwira Petero ati si inyama n'amaraso vyabiguhishuriye, ahubwo ni Data ari mw'ijuru. Matayo 16:17. Murabe, murabona yuko uko ariko bimeze no muri kino gihe ca nyuma. Ntabwo ari inyama n'amaraso vyabihishuye, wewe ntiwahishuriwe ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami muri iki gihe ca nyuma, mu gushitswa kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ntabwo wabihishuriwe n'inyama n'amaraso, mwe muriko muranyumviriza, ahubwo nuko muzokumva mu mitima yanyu no mu matwi yanyu iri jambo Yesu yabwiye Petero ati si inyama n'amaraso vyabiguhishuriye, ahubwo ni Data ari mw'ijuru. No kuvuga ni Data wo mw'ijuru, Data wacu wo mw'ijuru niwe yahishuye bino bintu byose, kandi yabihishuriye twebwe. Yarabiguhishuriye wewe, yarakunguye ubwenge nk'uko yabwunguye Petero, ari we yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Murabona, aho rero yumvise aya majambo meza ateye igomwe ya Yesu. Rero murabe, ubutumwa umugisha uri mu mugisha w'abana b'imfura bwavuzwe 4/9 muri 2016 ngakaye Portoriko yaravuze ngo nuko rero twitegure turindire uku kugaragara kw'imigisha y'abana b'imfura ijanye n'iki gihe ca nyuma, kugira ngo turonke ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imigisha iri mu mugisha w'abana b'imfura, imigisha yose yavuzwe hariya, ikavugwa na Mose, hanyuma ikavugwa na Yosuwa. Murabona, Mose yaragiye, ariko hanyuma Yosuwa yarasigaye kugira ngo abandanye ayivugira ku bantu, hanyuma ikavugwa na Yosuwa. Yose iri kubizera Kristo, abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kubw'ivyo rero ukuragwa mu mwuzuro canke ugucungurwa kw'imibiri yacu kuri imbere mu masezerano, mu migisha iri umugisha w'abana b'imfura, imigisha yo mu ijuru hamwe n'imigisha yo kw'isi kubizera Kristo bose, abavukiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo umukiza wacu. Nuko rero turabonye ino migisha y'abana b'imfura muri kino cigwa dufise ngaha, arico twumvise ejo. Twariko rero turongeza ko kano gace nk'igice ca kabiri c'inyigisho z'ejo, ibanga ry'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru. Kandi dusome n'ibimwe ndata William yanditse hano, twarabisomye
haraciye amezi make, ndibaza ko hari muri 2022, hari mu kwa gatatu canke mu kwa kane, yanditse ngo ubukozi bwa Mose na Eliya buronka uburenganzira bumwe Adamu yatakaza. Aho kuri buronka yaciye yandika ngo ubugingo buhoraho n'ububasha ku vyaremwe byose bumwe Adamu yatakaza, na bumwe Isirayeli yatakaza, ubwoko bw'Eheburayo, igihe banka Kristo. Nico gituma butegerezwa kuza mu mwana w'Imana yavukiye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ahamye hari umugisha w'abana b'imfura. Murabe ubukozi bwa Mose na Eliya buronka ubwo burenganzira bumwe Adamu yatakaza hariya muri Edeni, ndetse n'ubwoko bw'Eheburayo bukabutakaza. Kandi ubwo burenganzira burafiswe n'ishengero, abatoranijwe, abari mu ntamboko canke mu gihe c'ibiroko by'imfuruka canke mu kiringo c'ubwami. Nico gituma mu gitabo c'imatanijwe twaravye twabonye mu kimatane ca 6 hari ububasha ku vyaremwe byose bufiswe n'ubwo bukozi. Vyeshuwe 11. Ni vyiza, reka tugarukirize hano muri zino nyigisho ngufi z'uyu munsi kwa gatandatu 11 z'ukwa kabiri muri 2023. Izo twariko twongeza ku nyigisho z'ejo kwa gatanu 10 z'ukwa kabiri mw'uno mwaka wa 2023. Kuri jewe ryari ihigwe hamwe n'umugisha ushobora gutasha missionnaire Miguel Birumirazi Marine hariya muri Santiago Chili, na bene data bose bakoraniye hariya hamwe nawe. Ese Imana yobahezagira cane, kandi ese Imana yobandanya kutwungura ubwenge no kuduhishurira ivyanditswe, kugira ngo Imana ibandanye ikorera mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, kandi iduhishurire iribanga ryose ry'ikimatanije c'indwi, ariryo ririko rirahishurirwa ishengero ry'umwami, ariryo rifise isezerano ko rizoronka uku kwizera gutunganya, ukwizera ko kunyakurwa. Ese Imana yobahezagira cane mwese, ndetse n'abihuje natwe mu bihugu bitandukanye. Imana ibahezagira, Imana ibarinde, kandi musengere cane igikorane c'ejo, kugira ngo naho nyene Imana izokingura ubugingo bwacu n'imitima yacu biciye mu nyigisho za Bibiliya tuzokora, ndetse n'ubutumwa tuzoraba kandi tunabwumva. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.